abasirikare babiri nibo baraye baguye mu ntambara zaraye zibereye muri komine Bukeye. Izo ntambara bivugwa ngo zamaze umwanya utari muto zibera mu kibira hagati y'abasirikare b'u Burundi n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho utaramenyekana. Muravyumva mu ntango z'aya makuru. Mu bijanye na politike naho abanywanyi b'umugambwe Senere ntiborohewe mu gisata c'intwaro. Hari umukuru w'umutumba uri muri komine ya Giteranyi yarayabogojwe mu mabanga yiwe. Musanteri wa komine bikavugwa ko yamuhoye ko atari mu mugambwe CNDD FDD. Kuri igenekerezo rya 11 Gitugutu naho amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme mu muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Bahanura abigeme kuja mu mashure kugira ngo baronke ubumenyi bwo guhangana n'ibihungabanya agateka kabo. Kaze mwese mwidonido ryano makuru. Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3:inzamba.org. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Duheraye makuru mu bijanye n'umutekano muke. Abasirikare babiri harimwo intwazangabo nibo baguye mu ntambara zahuje abasirikare n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho zabereye mu ishamba cimeza rya Kibira muri komine Bukeye y'intara ya Muramvya kuri uyu w'Imana. Izo ntambara bivugwa ko zamaze umwanya utari muto, nta muhari canke umurwi uremanga ko ari wo uhanganye n'ingabo za leta y'u Burundi mu Kibira. Ni nkuru tubaza Blaise Nijimbere. Amakuru atangwa n'abanyagihugu babiteza muri komine Bukeye abanyesha ko kuri w'Imana habaye intambara mu ishamba cimeza rya Kibira. Izo ntambara zahuje abasirikare ba leta y'u Burundi bo muri batayo Hanforo yo muri brigade y'110 n'umugwa abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Ayo makuru nyene avuga ko muri izo ntambara abasirikare babiri basize ubuzima. Umwe muri bo ni intwazangabo yari rongoye iyo kambi, Lieutenant Colonel Nkurunziza Jean Marie batazira amatwi. Ibiharuro vy'akazi vyiwe akaba ari CC 14 ubusa akaba ari uwo muri promotion ya 34 y'ishure kaminuza y'intwazangabo ISCAM hamwe n'umugendanyi wiwe Caporal Fidel Ndayitwayeko. Amakuru ava muri bamwe mu basirikare avuga ko abo basirikare uko ari babiri bari bakomeretse mu nyuma bakaja gucikanira kwa muganga ku bitaro vyo mu Bukeye. Inyuma y'izo ngwano abanyagihugu baba mu micungararo y'Ikibira baratekewe n'ubwoba bagasaba ko umutekano wocungegwa gusumba uko vyahora. Ntambara zahuje abasirikare b'u Burundi n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho nta muhari uremanga ko ari wo watanye mu mitwe n'abo basirikare. Bamwe mu banyagihugu bakavuga ko abarasanye n'abasirikare bashobora kuba ari imbonerakure zoba zariko zikora imyimenyerezo ya gisirikare muri ico Kibira. Batanga isiguro ko imbonerakure iyo habaye ikibazo c'umutekano muke zahora zikwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi ubutumwa bw'amajwi bavuga uko vyagenze. Radio Inzamba gateka kawe twashatse kumenya ico igisirikare c'u Burundi kivuga kuri izo ntambara. Colonel Philibert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi tukaba tutashoboye kumuronka kuri telefone ngo agire ico abivuzeko. Arakenuye Blaise Nijimbere. Tubandanye mu gisata ca politike naho umukuru w'umutumba Kinyami wo muri komine Giteranyi y'intara ya Muyinga yarayabogojwe mu mabanga yiwe yo kurongora uwo mutumba na musitanteri wa komine Giteranyi Janvier Ndagijimana kuri uyu w'Imana. Amakuru dukura kuri uwo mutumba yemeza ko uwo mukuru w'umutumba Ndaruvukaniye Rajabu yoba ariko azira ko atari umugambwe wo ku butegetsi CNDD FDD. Idonido na Vanessa Muhiteka. Mikete ryo kuri w'Imana rihagarika umukuru w'umutumba Kinyami Rajabu Ndaruvunikiye musitana wa komine Giteranyi Janvier Ndagijimana amwagiriza ko kuri uwo mutumba hamaze iminsi harangwa akajagari ko ibikorwa by'iterambere bimaze iminsi byarazingamye. Amwagiriza kandi ko kuri uwo mutumba harangwa umwumvikano muke hagati y'uwo yaraya ahagaritswe hamwe n'abagize inama y'uwo mutumba. Uwo mukuru w'umutumba yagirizwa ko atariko akurikiza intumbero ya leta yo guteza imbere umunyagihugu wese n'igihugu muri rusangi. Ingingo yakiranywa akababaro kenshi n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba nk'uko amakuru dukurayo avyemeza. Bakavuga ko uwo murongozi ariko agira akarenganyo n'ugwanko abanywanyi ba CNDD FDD bafitiye abayoboke b'umugambwe Senera uwo mukuru w'umutumba aturukamwo. Kuva gitorwa abanywanyi ba CNDD FDD muri komine ya Giteranyi bakaba bari bararahiye bararengwa ko atazobatwarana uwo mutumba. Mukamenya ko muri kino gihe akagwi k'abantu 8 harimwo n'ugira kabiri kuri Rajabu
mu kurongora umutumba wa Kinyami Agricole Sindayigaya kariko kararemenaniriza uwo yahora arongoye uwo mutumba ngo bikunde tiyomoke nk'uko amasoko yacu abimenyesha. Haraciye amezi abiri Rajabu hamwe n'abandi banywanyi bane basenero bakorewe intebe ishushe na bamwe mu barongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Giteranyi ko yatemaguye umurimo w'ibitoki witwa Adrien Tungimana yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Kinyami. Rajabu nabo bagirizwa hamwe bakaba barafunzwe mu nyamiramabi inyuma yo kurikugwa kubera atacabagira. Abanywanyi b'umugambwe CNL ku mutumba Kinyami basaba ko ako gatotezo kari kugakorerwa uwo yahora arongoye uwo mutumba ko kuhagarara. Uruganda rwa radio Inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone umustaneri wa komine Giteranyi cyo kimwe n'abavugwa ko bari nyuma y'ibogozwa rya Rajabu Ndaruvunikiye. Arakoze Vanessa Muhiteka. Tubandanize mu bijanye n'ubutungane. Abasangwa n'impunzi zo mu mwaka wa 1972 zahungutse mu ntara ya Makamba ntibakira kumwe ingingo z'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Abasangwa bagiriza sentare y'uwo mugwi guca imanza ihengamye kubera ibiturire. Ivyo bikaba biriko vyibonekeza cyane muri komine Nyanzarake aho abasangwa batari bake bariko bariyamiriza ingingo z'uwo mugwi CNTB. Inkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze. Akarorero ka hafi n'imiryango yo ku mutumba Kiderege zone Kazirabageni muri komine ya Nyanzarake witwa Zakayo Nsabiyumva yari yashingishije urubanza muri yo sentare n'uwitwa Bakina Onesime yari yitwariwe aho sentare idasanzwe yaje gushikiriza itongo umuryango y'uwo yitwariwe kuri uyu wa kane w'indwi twaraye dusozereye. Uyu avuga ko yanyazwe itongo akemeza ko atigeze aburana muri yo sentare kuko urubanza yari yashingishije yahavuye aruhagarika kuko bahavuye bumvikana n'uwo baburana. Akavuga ko n'amasezerano yasinywe ko harimwo abaserukira intwaro n'amashengero bari bahari n'umukuru w'umugwi CNTB araheza arayatera ko ikidodo nk'uko bigaragara kuri ayo masezerano. Uwo yari yitwaye ngo akaba yagiye abona mu ntango zino ndwi abwirwa ko itongo ryiwe rizoshikirizwa uwo bagiraniye amasezerano yo kugabura itongo. Amasezerano nayone avuga ko nawene atemera neza kuko uwo ngo baburana ngo bagabure atigeze ava mu gihugu kuko yaharima bushamba uwo Bakina Onesime nawe abona. Aho rero ngo sentare ikaba yaje kurishikiriza abo bafitaniye amatati batigeze baburana. Ivyo vyabaye nk'uko nyene kuri uyo munsi nyene ku mutumba wa Mugerama hamwe n'umutumba Kazirabageni aho hirukanywe imiryango igera kwijana n'amatongo apima amahektare arenga 200. Abanyagihugu bakaba baciye bagumuka. Ivyo vyose abanyagihugu bakabyagiriza umugwi CNTB hamwe na sentare yawo ko babikora hejuru y'ibiturire ko ngo bafise abo bita abakomisiyoneri bakorana nabo mu mugwi hamwe na sentare mu kunyaga abantu hejuru y'ibiturire. Abanyagihugu baduma urutoki ku bagabo batoza ibiturire. Abo nabo akaba ari Kararoshe Andre batazira Runyabuye na Ndayikengurukiye Remi batazira Kazungu. Akaba ari bo bagira amasezerano n'abakozi ba sentare idasanzwe hamwe n'umugwi CNTB ku mafaranga y'ibiturire baronswa kugira ngo birukane abasangwa mu matongo. Izo ngingo ariko zikaba zahavuye zahagarikwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi mu kwirinda ko ibara ryogwa, aho abanyagihugu muri komine Nyanzarake basaba umukuru w'igihugu ubwiwe gufata ico kibazo mu minwe kuko umugwi CNTB uriko urabarenganya. Twarondeye Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi CNTB kugira ngo agire ico ashikirije ku bijanye n'ivyo biturire bivugwa mu bakozi b'uwo mugwi muri komine Nyanzarake turamukena. Arakoze na Jean-Marie Ndabashinze. Impunzi z'abarundi nazo zahungiye mu gihugu cya Tanzania ziguma zihohoterwa, barahagarikwa bagafungwa bidakurikije amategeko. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo cyo kuva mu ntango z'ukwezi kw'indwi gushika mu mpera z'ukwezi kw'icenda uno mwaka cyakozwe n'ishiramwe riharanira agateka k'impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania, Dynamique pour les droits des réfugiés en Tanzanie mu rurimi rw'igifaransa.
iryo shirahamwe riranegura amashirahamwe ajejwe igisata c'amagara y'abantu gikorera mikambi ya Nduta kubera ko kikitaho amagara y'impunzi risaba igisata ca ONU kijejwe impunzi hamwe na leta ya Tanzania guhagarika ako gatotezo. Ibiri muri ico cegeranyo tubibaze Beni Akserakana. Ico cegeranyo cakozwe n'ishirahamwe riharanira agateka k'impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania cerekana ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu kaguma gatosekara. Uburorero butangwa ni Ndikumana Ferdinand, umugabo w'imyaka 30 yakubiswe arashaya atacazira hari kwigenekerezo ya 13 mu kwezi kw'indwi uno mwaka, aho gushika n'ubu avundiye mu bitaro. Kwigenekerezo ry'icenda mu kwezi kw'icenda guheze muri iyo kambi nyene ya Nduta, uwitwa Ndikumana hamwe n'uwundi yitwa Omer n'abadandaza barahagaritswe n'igipolisi ca Tanzania baza kurekugwa, umwe wese atanze igiturire c'amashiringi 50. Kwigenekerezo ya 16 muri uko kwezi nyene kw'icenda, Edimundi Bucumi yarakubiswe n'igipolisi igihe impunzi zariko zirahabwa amasabuni. Umukenyezi yitwa Tatu Zuwena yaritavye Imana biturutse ku ngwara y'amafyigo kubera habuze uwumwakira n'ingoga. Ingorane zitari nke zikaba zibonekeza mu bisata bitandukanye. Mu gisata c'amagara y'abantu havugwa ibura ry'imiti, ibura ry'abaganga, ibura ry'ubufukamunwa kugira ngo birinde COVID-19 hamwe no kutihutira kurungika indembe ku bitaro bibishoboye. Kuvyerekeye indero, ico cegeranyo kivuga ubusuma bw'ibikoresho vyari bigenewe igisata c'indero vyari vyatanzwe n'abarundi baba mu gihugu c'Ubufaransa. Bikavugwa ko abajejwe indero ari bo bavyikozeko. Na mu vy'imibano, ico cegeranyo kivuga impunzi 1500 bakuwe imutenderi bajanwa Induta, bankiwe kubumba amatafari kugira ngo bave mu mazu y'amashitingi. Kuri ivyo vyose rero, iryo shirahamwe risaba HCR na leta ya Tanzania guhagarika ako gatotezo gakorerwa impunzi. Rihamagarira amashirahamwe aharanira agateka ka muntu gukurikiranira hafi ibikorerwa impunzi z'abarundi muri Tanzania. Inzamba. Igenekezo rya 11 ukwezi kw'icumi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Inama nkuru ya ONU yawushizeho itariki 19 Kigarama mu mwaka wa 2011 mu ntumbero yo kwerekana ko abigeme nabo hari uburenganzira bafise naho hari intambamye bagira. Mu Burundi umuhari n'amahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi waboneye akaryo ko kwibutsa abigeme ko ukuja mu ishure ari byo bishobora kubafasha guhangana n'ivyo byose bibangamira uburenganzira bwabo, bikabafasha no guterera mu iterambere ry'igihugu. Kurikira Marie Louise Baricako arongoye uwo muhari. Twisunze icivugo c'uwo mwaka ngo turekure canke tubohore ubushobozi bw'abigeme, twoshimikira cane ku burenganzira bwo kwiga, ariyo nzira irashe yo gushikira ikibanza mu iterambere rirama no mu burongozi bw'ibihugu. Mu gihe bakivuga ko mw'isi hariho abana babigeme bagera ku miliyoni 132 bataja mu ishure, no kuvuga umwe kuri 5, twebwe tubona ko ari bitera soni kubona igikoresho gihambaye nk'ico mu mpinduka y'ibihugu kidakoreshwa bikwiye. Dufashe rero aka kanya ngo dutera kamo abavyeyi bose nabo bose bajejwe ibihugu kugira bakora ico bajejwe muri iyo nzira yo guharanira ko abigeme bose bo kwigishwa iterambere ryabo no guha agaciro ubushobozi bafise. Ntibizoshoboka badashizwe mu ishure. Barundi kazi twese twame tuzi turibuke ku kwiga kw'abigeme ariyo nyishu ya mbere ku kibazo c'ikumirwa cama kizana indyane. Mu gusozera ya makuru, mu nkino 8 azakinwe mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku munsi ugira uwindwi, imigwi 5 yarangije ubusa ku bundi. Imigwi ya Musongati na Flambeau du Centre y'Igitega ikaba ariyo yonyene yaronse itsinzi. Muri basketball naho imigwi ya Kern, Dinamo, New Star n'Urunani niyo izokina igice ca kabiri gishiri ca nyuma mu nkino zo kwibuka Ndadaye Melchior na Rwagasore Louis abagandaguwe mu kwezi kw'icumi. Ni inkuru dushikirizwa na Jacob Sibomana.
muri izo nkino za basketball imigwi yatanguriye mu majonjora aho urunani rwatsinze Messager Ngozi ku manota 49 kuri 31. New Star yatsinze Target ku manota 71 kuri 58. Kern yirahiye Brothers mu kuyitsinda ku manota 79 kuri 57. Nayo Dinamo yatsinze Aigle Noir ku manota 83 kuri 71. Mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma mu mpera y'ino ndwi Kern izotana mu mitwe na Dinamo nayo urunani rukinira New Star. Mu mupira w'amaguru naho mwihiganwa ry'u Burundi ku munsi ugira uwindwi hinjiye ibitsindo 6 mu nkino 8, ibitsindo bike kuva iryo higanwa ritanguye no mwaka. Imigwi 5 yanganije ubusa ku bundi. Iyo nayo ni Le Coco na Flambeau de l'Est, Atletico New Orleans na Rukinzo, Top Junior na Bumamuru, Vitaro na Burundi Sport Dynamique, be na Olympic Star na Buja City. Nindi migwi yanganije ni Royal na Aigle Noir, yo ikaba yavanye inganya igitsindo kimwe ku kindi. Intsinzi zabonetse zavuye mu ntara ya Gitega aho imigwi yaho yifashe neza. Musongati yirahiye Messager Ngozi mu kuyitsinda ibitsindo 2 ku busa, Flambeau du Centre nayo itsinda Kayanza United ibitsindo 2 nyene ku busa. Umugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke ni uri mu kibanza ca mbere. Muri volleyball naho umugwi w'igipolisi Rukinzo uri mu nkino zitiriwe Julius Nyerere zitabiriwe n'imigwi 13. Uwo mugwi wa Rukinzo kuri uno wa mbere niho wakinye urukino rwa mbere ukaba watsinze Jeshi Stars yaho muri Tanzania ku maseta 3 ku busa. Izo nkino ziriko zirabera mu gisagara ca Arusha. Urongoye uyo mugwi wa Rukinzo Commissaire de Police Serge Ntakavura akaba amenyesha ko banezerewe cyane kubona batangurira ku ntsinzi kandi bagatsinda umugwi w'igisirikare ca Tanzania. Yizera ko iryo higanwa rizofasha abakinyi biwe kuduza ubuhinga. Arakoze Jacob Sibomana. Nino ngaha rero duce dusozera no makuru Radio Inzamba yabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Diane Nkuru nziza na yabashikirije. Ndabifurije amahoro iwanyu no mu banyu naho ubutaha.